bakubwira ati yuko umukobwa kugira yitse umukobwa sivyo vyaratera igisapano bijye utwarinda ukacikorora ariko bakubwira ati witwe tukugweza ukuri umukobwa nta unu woterinda umukobwa ko bwatsi kugiye kuyihakana nta ndafise nibiki aho kwitoko umuhungu uramenya uyo si umuhungu n'umukobwa uyo si umuhungu wori umukobwa Mr Madiba munakubwiza ukuri nawo wabate uvyamugiriye birakwiye ingo ndakwereka uvyamugiriye birakwiye Ana kanyegabo gusa ndagucira umugani nagusubiriyemo ahi ibijumbu biri imbwa zirizana sawa nkurira uburofa rero ndase mana je nakoze ico n'umwanzuro wanje nafashe ko namba wewe indero mwamuhaye yararotse sivyo uticunze jeno nzoza gutanga inderi wanyu wait banturintire je chance wait mvuze ndakubwire Madiba imagine mama wiwawe sivyo iyatwara inda yawe hama papa wawe akakwihakana wowe ubu wobuzi wabugeze imagine uzo wanza uyu nice tekana mama wanje wewe na wewe ntuzose kumenyera nice Hello les fans do Nyinshi Media kuri mikoro kumwe na Nice Behind camera muri kumwe na Benisha. So guys uyu muramuzi ni J Chance uyu muramuzi ni Mr Madiba mushwanyi kivuruge byose niwe. Uramutse gwati yuko ndamuhurije gwati urazi ibi vyamubaye ko nuwabikoze no quelque part. So Mr Madiba mana yanje ndamukiza bakunzi ba Nyinshi Media. Waho uri kuratwenga ko ruzi ivyo wakoze sivyo waranezerewe uri kuri gamba ndamukidahubwa ati ndabwiye twenge ndamukiriza abakunzi ba Nyinshi Media kuna nabonze kuna uribona sinzi kiribonamwo sinzi ubwo bustare wati nukwire yuko ntanabibona ndamukiza abakunzi banje abakunzi ba Nyinshi Media ya bakunzi ba Nyinshi Media ndabaramukije cyane murameze neza murakomeye ni Mr Madiba dorongo yamusunikwa isazi bantege imani kakirambe go takazuri pesa umwana biteye musikiti ngivuga swingi style na nkuru fumana pachinga za America yesa ndi igisasu nkakumenyene mu bimenyereye ko ntwika je nkunda gukora ama action unzaniye uburofa n'impu tiktak wati faskiro nwenze iyo ni presentation ni dina office niki na mazina amazina yose dongo mwenye suye tu yes hello guys ni Mr Madiba dorongo yamusunikwa isazi bantege imani kakirahambe go twakazuri pesa umwana biteye musigiti nkivuka swingi tani na nkuru fumana pachinga za America ndayi hasi ndayi hejuru muzukura butisi yes shafamba wahora wiyemera aho ravye presentation kurenze Jen Chance ndamukiza bakunzi hello ndabifurije umunsi mwiza naho ngwaye ndemvye ore sana ndazibonera guhaye pole sibyo ubu humeriwe gute wabikoze nako naryohewe ubona nezerewe ago no irabuze ngira nahantu yoje uyo numwicanyi umviriza Madiba koga sinno musinamaze ngira sinshaka induru sibyo sishaka induru haje mavuga ati yuko ngo hare abagabo ni hagwibara ahubwo iryo jambo uwo mugari barawuteturura umeza kubwira murabahungu ureke gutakurana mu kirundi gitomoye ureke kuronderana Mr Madiba bakubwiye ati je bazompora ubusa bibatse uzonkubita uzongira ucugiye uzompora ubusa sibyo icameshe cyo kubwira ikintu naguhamagare nga raba kuno umwana wandi kunamugize sibyo amahera yakoresheje igo numvise ambwiye ati yagiye gukora mu kantu kiyo kugerageza inda uretse nkuje kamintwaye inda bati wasi kwa mfano ni ya Ben wati benefits inda yawe kwati yes ni wanje nije nayitwa na mezi 9 nta na kimwe hangayika kwati wemeye gusumwana ngo gukora utangwa kwigama jewe ndondabara abantu benshi bino nkibi aho uvyemera mu gihe ukuntu mwabivuganye ikiyagumagiraniye kujyanga gutera iyonda ego sawa ariko weje cyo wigamba ngo yarampaye amafaranga ngo je ndumustare ndodorwa n'abantu what is this you ngumuvuga je ubu sare ndimo ndiko nshaka ndondera amahera naunzaniye amahera n'impumpu sawa Mr Madiba ndikunda kwebeka ninonga hani wobura umuntu avuga ati naramukunze kuno yokina nanje no mukinija sawa ico ni kimwe me
iryo zina Imana yabahaye umuhungu hagarara ubuhungu bwawe sibyo erekana yuko uri umuhungu uzokwitwa gusa umuhungu uterekana ubwo buhungu bwawe wareka ibihungu bwawe warateye inda amaji kumuyako acha kubona kimbia amaji abakobwa mweho kubera kimuterekana ubukobwa bwawe abakobwa sekara ubukobwa bwacu haje umukobwa twayinda sibyo ntiyigira yikora bwati ko jenzorera umwana wanje nteri gisebye ndamutwara ndamuvyare uwo niwe yitwa abakobwa ho bose ni mwubaho umviriza ni ibintu Imana yagupanye ntiho bisimba sibyo mujye abahungu bizamwereka ni ibintu Imana yampangiye sinayi kubisimba yagupaye ko utereza muco bihakana dutana amajambo none nice uyo nabuhungu bumurimo nta buhungu uyo nabuhungu Mr Madiba umugore wahagurutwara umugore Madiba bakubwira ati hari ibintu bibiri umudada kubwira yitwa umukobwa mugore ashitse umugore yihagarara uratware wati mwana wanje sinzomukora nzomubaho mbebuzi anteri gisemvya uwo niwe mukobwa umungu wawe ati ko ndateye inda maje kumuyangusi ya Katari nzoyabanda uwo niwe muhungu wenga uhagaze kuhungu nyabaki anaje umugari no bacira bavuga ati aho ibijumbu biri imbwa zirizana urumva aho ibijumbu biri imbwa zirizana umushatse kuvuga ushatse gusuzugura igiti yagoro uvuga ati yuko Mr Madiba ko yari umusitare ko ari ndugwa bakoga benshi umukobwa ari we wese azomurondera sibye mugene none ko watanguye kubona abakobwa ho muri hose tuze turagira ikintu cyo kugwa ati kwihagarara ko ico nico kitunani aha n'abangagira batuceraho dusuzuguza narindi ntimwihagarareko namba wankunze ko je ndumusore mwiza ngaha wa mbere ngaha mu Burundi nyamba wankunze sanga inbox twiyagire maze ufise Mr Madiba umukobwa umviriza umukobwa gwati ko agiye kukurondera hama twenda none bwati uramutaye rozi mu buzima ndankumura bwati arateye undi umuntu akimbiye majukumu yake inda ntiri kuri we urumpungu nyabaki ntabwo bakubwira ati yuko umukobwa kugira yitwa umukobwa sivyo vyaratera igisapano bijye twarinda ukacikorora ariko bakubwira ati witwa tukubwira yuko uri umukobwa nta unu woterinda umukobwa ko bwati kugiye kwihakana nta ndafise nibiki aho kwitoko umuhungu uramenya uyo si umuhungu n'umukobwa uyo si umuhungu wori umukobwa Mr Madiba munakubwiza ukuri nawo wabaje uvyamugiriye birakwiye ingo ndakwereka uvyamugiriye birakwiye ana arakanyegabo gusa ndagucira umugani nagusubiriyemo aho ibijumbu biri imbwa zirizana ndakubwire rero jewe nanze mfise akantu gatuma ndodegwa n'abandi n'abakobwa benshi abakobwa ho muri muze mumviriza umva nanje ndagucira umugani agasozi kina hanugwa kahiri abagabo babona bakubwira ati Madiba utavuga ati ngo ahari bijumbu imbwa zirizana ushatse kuvuga ati yuko abakobwa kwera bati ngura umusitare uratwe Mr Madiba huri hose vuga ati abadozo kurondera sibyo uri kuravuga abakobwa hori ihagarare ko mwihagaciro para kuzamuragira muha umwanya abahungu batuvugira ni kwisuzuguza rero ati wateye inda umudada kuno mako bazasuzuguza ngo amutumeze nk'imbwa nta soni iyi game ndimo ndiko ndondera amafaranga kurondera amafaranga none hageze ije kumugwa ati wagize para wateye inda ni ibintu bya grave aho urumva umudemu yarafise nani yo kuvuga ati nshaka umwana je nanje twagiye kubonana ntazi uko nateye inda nagiye kuvyumva mu nyuma ko nateye inda none Madiba kwemera iyo nda ni ibintu birebire bakubi ubikogotse bibe ibintu bya grave byose ni uri urabigira birebire uramenye ikindi kintu kimwe uramenye yuko wihakanya amaraso yawe nta n'ikintu na kimwe wo kubaha wewe wihakana amaraso yawe nivyo uzokora byose nta bizoba ubosanga naho nundi muhungu nawe oya Madiba niwe wabi ubusona nyoko yo bakwihakana wewe ariko ba ahubwo wewe si wavyivuge ngo nije namutanguye wavuze ngo nije namutanguriye je tuvurugane kuko je ndumumesha kana uranzi kumumesha nivyo sindavyasi ari kubumesha hariya imbere y'umwana nahabumesha sawa nkurira uburofa rero ndase mana je nakoze ico numwanzuro wanje nafasha ko namba wewe indero mwamuhaye yararotse sivyo uticunze jeno nzoza gutanga inderi wanyu banturindire je chance wait mvuze ndakubwire Madiba imagine mama wiwawe sibyo iyatwara inda yawe hama papa wawe akakwihakana wowe ubu wobuzi wabugeze imagine uzo wanza uyu nice tekana mama wanjye wewe nawe ntuzose kumenyera nice
ndakuniga toka cameraman now runs wewe ndo unafanya ndakuniga toka